tugende kuri match yarayibaye Theogene hagati y'uno mugwi uzwi ku izina rya FC Barcelona ndetse no mugwi uzwi ku izina rya Atletico Madrid. Imwe muri match yari ikomeye cyane nabonye abantu bakunze yavugishije abantu benshi. Atletico Madrid Patrick aturondera abakinnyi yari yatanguje ndetse na FC Barcelona abakinnyi yari yatanguje, ariko ku ruhande rw'uno mugwi witwa FC Barcelona yari yatanguje Robert Lewandowski, itanguza Rafinha nka captain emblematique mu kibuga, itanguza Pedri Gonzalez yari element moteur, itanguza Dani Olmo, Marc Casado, Lamine Yamal, itanguza Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Kubarsi ndetse na Jules Koundé, kongera ko musaza yitwa Weziyech Zetni. Ku rundi ruhande yari Griezmann, Julian Alvarez yanatsinze Ibitsindo, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul, Guillermo Simeone, Samuel Lino, ukongera ko nono mugazi ku izina rya Llorente, Ronorma, Clément Langlais, Reinildo ndetse na Jan Oblak. Kibazo ni kimwe, wabonye bamenyereza benshi bamenyereje mu migwi itandukanye. Ku bwawo ninde ugereranya nka Diego Simeone, ninde ugereranya nk'uno mugabo azwi ku izina rya Hansi Flick? Kuko badufatira liga bayitransforma irindi higanwa ryo kwirukangana ko ihiganwa ririmo abakinnyi bakomeye kandi ririmo n'ubuhinga budasanzwe. Jewe ndiko ndaraba rujya rukino barabahizi, ahubwo mbere je uko nari nsanzwe ndamenyereye ama equipe imikinire yabyo ingene bisanzwe bimeze, hari akantu ugwego rutonya je yari equipe yari match isa n'iryoshe, ariko hariho akantu mbona kumenga bo batwimye baranka kukaduha, kuko dusanzwe tubona ako kantu ntangoye nko kuri FC Barcelona nk'akantu yari sanzwe tumenyereye ko ingene ikina inyaruka girante, ukabona neza yuko yagresa gose. Ibyo bintu byagiye kuboneka nko guhera ku 81 niho wabonye neza ko Barcelona isa nuko yibonye ko irindi bara, nkuko bakunda kuvuga ngo yibonye ko ngo amaraso, abandi bakavuga ngo wacho wakoze intare mu jisho. Niho ahantu mbona yuko Barcelona yasubira byuka iraba Barcelona yo naho ubundi kwabaye kuza bashaka kuza baratinyana, kurabona na match iheruka bari banganije ibitsindo bine ku bindi. Flick ntiyashaka yuko asubira gukora amakosa nkayo yakoze ubushize, ariko ukabona neza nayo yuko Atletico Madrid nayo yashaka yuko itegerezwa kujaniranya equipe yishaka kujaniranya FC Barcelona kugira ngo yifatiranye, ariko amayeri y'abo bagabo urabona neza yuko ari abagabo bari ku rwego rwo hejuru babamenyereza. Ariko kandi hari ikintu kiriko kikagora uyu mugabo yiswe Choro, usanga hariho ibintu ariko akitiranya equipe kuvuga effectif afise y'abakinyi biwiwe akayitiranya nabo yari yigeze kuba afise mu misi yahera. Equipe ya Atletico Madrid ntiyigeze igira abakinyi babi, kiretse neza yuko ahubwo abubu abifise ari abakinyi beza gusumba iyindi migwi yose. Niyumvira ko Choro yaba yaratunze akaca yikinisha imikinire itariyo, hakabaho nkumenga hari akagwi muri rya equipe wovuga ati aka kagwi karashaka yuko ibintu bihinduka, kuko iyo uri ukaraba nk'umuntu yiswe nk'urutirigo rwa Atletico, karaba umuntu yiswe Rodrigo de Paul, uhereye inyuma yiwe gatonya kagasore ka Barrios, urabona neza yuko Barrios afatira de Paul ikintu kinini. De Paul akaba ari we ijya equipe asa nko kumenga niwe ayitekera. Urabona abantu baba batetsi yuko baba bavuga ati turiko turamenya abantu bafungura naba, ukabona Rodrigo de Paul afatanye na Griezmann ari kumwe na Alvarez, cyo gituma mvuga nti nahubwo ni nka kandi kagwe, kuko usanga bo byo ko barakina niko bitandukana n'ibyo Simeone yarasanzwe akinamo. Bo bagashaka gukina umupira ukwataka, bagashaka gukina umupira ukwagresa, bagashaka gukina umupira ukunyaruka, ariko ugasanga ari abandi nabo bafite kandi kagwe kiwabo nta karimwe umuhungu wa Simeone wabona nejo yashobora kugenda yaduganya imipira hari yabamaze kutakaza hariya agasubira inyuma yiruka gose cyane agiye kugira ngo yuzuze byaye banza hari inyuma. FC Barcelona nayo
uyu mugabo Flick hari ikintu ataritora ko ngo yakosora iyo afise ekipe nka Atletico canke izindi ekipe zisho maze kumubona ko zimara kumwima ama espace zikamwima neza yuko ahakinira kuvuga zugara kujya kwinyabu idashobora no guca mu rugo na ngo za ruguru nyene bazisobanya vuga ati ahantu hagira akayabu kahaca kurabona FC Barcelona n'amaso yabo nyene bameze ukuntu baba bakina n'inyabu yabonye amata hari yahiga igashaka yuko ija kuyakura yo kuyiba yirosa akantu gatonya icaho nyene kuvuga rero FC Barcelona ikintu kigora kuri Flick ataratorera umuti nukuntu izi ekipe zimwigi nyene abasore b'ingene bakina ugasanga bobo bariko akantu kose baronse ka espace bako barakacamwo ugasanga bako bashika kwigora neza rero ahuye na ekipe zibira usanga uwo mwanya ekipe iri kiragorwa no gushika mu gol ni match yari iryoshe ku bantu novuga ngo mwaravye runo rukino rwa Atletico Madrid ndetse no mugo witwa FC Barcelona n'urukino rwari rurenge uburyohe busanzwe hari ikintu novuga kuri FC Barcelona y'uno munsi ni FC Barcelona ifise aho yubakiye nkuko mu misi iheze vy'ukuri twabona ko Barcelona igira kuri Iniesta, Barcelona ishobora kugira kuri Xavi Hernandez, Barcelona ishobora kugira kuri Busquets. Ni Barcelona uno munsi tubivuze niyo ekipe ifise umukinyi wa mbere ku isi mwiza. Bayizi aho rero uri kuravuga ku cerekeye cha Xavi ukavuga cerekeye na Iniesta ukavuga na Busquets iyi ekipe uri kurayiraba jewe nje nabandi ko ndavuga sinzi kaje ndabona je nyene ifise imoteri imwe ishobora gukora ibintu byose bibaho hajya mu kiya kibuga igasamburira abari imbere bose ikabaha yaje aho ndavuga umuntu yiswe Pedri Gonzalez niwe muntu uri kuraraba ibintu byose bya FC Barcelona abiteka akongera akabyarura akongera ndetse akabitamika abantu akababwira ati ni mumire kuko iyo uri kuraraba imikinire yiwe uri kuraraba ingene umupira Pedri awimana iyo uri kuraraba ingene Pedri umupira awutembereza akawukoza icyo ashaka ni navyo bintu usanga biriko biraza bigora izindi ekipe bikananirana ingene bashobora kuzibira ngo bazibira ingene abo bakinyi ba FC Barcelona bagenda kuko basanzwe bafise abantu banyaruka ugasanga ku ruhande rumwe dufise Lamine Yamal afise ubuhinga burengeye imyaka yiwe ndetse ruba burengeye n'ubwenge bwiwe ugasanga n'umwana acenga ukabona karahiga ahantu aca umupira yawushirayo Pedri atawusize kwa Yamal akawushira ku kindi kintu mvuga nti ni kintu cikiza cyo muri Barcelona kibafasha gusenya no kuvoma mu gihe bikenewe aho ndavuga umuntu yiswe Rafinha ugasanga hari abakora mu mupira ugasanga Rafinha imyanzuro yiwe kuvuga ukuntu kwiwe ukuyumvira kwiwe ugasanga ni kuranyaruka akavuga ati ko ndose akakanya reka umupira ndawushire mu igori ko ndose aho ncisha umupira reka ndawushire mu igori ukaje usanga rero ibyo bintu nibyo biko birafasha ekipe uri kuraraba iri ekipe uvuze miliye yigeze kuba ya FC Barcelona ya Xavi hariko Busquets harimwo na Iniesta ucubona neza yuko Pedri afise karite zibiri zo muri aba bakinyi je ndiko ndamuraba ndamubonamo karite y'umuntu yiswe Iniesta n'umuntu yiswe Iniesta mu gihe ari karatemberana umupira Pedri ni gihe Pedri ariko arafata umupira wiwe uri ku kuguru bigoye ingene umuntu wari we wese ashobora kumwaka aho cyandabonamo karite y'umuntu yiswe Iniesta nkabonamwo mu gihe umbaza ati ubonamwo karite ya Xavi gute bucamona mu karite ya Xavi rero mu gihe Pedri afise umupira ukuntu agabura imipira ayiterera kuri bajya bahungu b'imbere arondera ajya ama espace abonamwo nyene imipira yicishamwo nkacamona neza yuko ari umuntu aringo iyo karite yamwe karite ya Xavi Iniesta kugira umukuru umupira ku kuguru byari ibintu bigoye Iniesta kugira ngo ubone uramyatse umupira ari karatembera byaba ari ibintu bigoye rero babona neza yuko
umupira umugwi wa Barcelona ufise umuntu nk'imoteri, yego simvuze abandi bakinyi yuko badakora, ariko imoteri nyayo mukuru iri muri Barcelona ndabona neza ko ari umuntu yiswe Pedri Gonzalez, akaca agira ikimukompleta, icyo kintu kimukompleta hakaza Yamare ekipe ziraza zazo zose zikaza zifise ijisho kuri Yamare, zikaza zishaka yuko zohava zimucunga ngo ntahave abaca mu ryahumye, ugasanga umupira bawucishije ku rundi ruhande, bawutanze kwa Berori, umupira bawutanze hariya kwa Lewandowski, ukabona neza yuko umupira uri kuragenda neza. Garutse gatonya ku mugwi wa Atletico Madrid, urabona neza nabo nyene yuko ibintu baba ko barakora biba ari ibintu baba bigishijwe, ndetse ukabona ko entraînement n'ibindi, ariko nabo nyene bakaca bagira umuntu akomeye nkuko nabivuze, umukinyi yiswe Depor yaje ava muri Racing hariya iwabo Racing de Club, aravayo araza arakubitira mu za Valence biranka, arasubira iwabo muri hari mu iwabo nyene muri Argentine, yongera aravayo aragaruka mu Butaliyano, Choro abona kumutoraho, ubona neza yuko inzira yiwe ari karakina nk'ubu buryo bakinamwo ari uburyo bunamugora, atari uburyo bwiwiwe, ko Depor nawe nyene ni umuntu akomeye cyane gose. Niko ndavuga ku match yejo, urukino rwari ruri hagati y'umugabo yiswe Frike na Choro, urabona neza yuko barabahagarikizi bafise ubumenyi bakagira na experience, bamaze no gusomana, bakabona neza ati uyu mu gihe yokina ibi nanje nkava nk'ibi. Ikintu caraye gitsinze Atletico ni mentality, nugire ngo nikindi kintu cigeze cahavuye gitsinda ngo nikindi kintu caburebure, ni mentality, ndetse habamwo n'ubundi bwenge bw'abakinyi ba FC Barcelona. Yes, ati abamwe n'ubundi bwenge bw'abakinyi ba FC Barcelona. Theo unkundire hari umwe mu banywanyi bisamiriza mbwiye ati ko biri kose mu buhinga bw'ivyuma barabe ijwi ntiriko riraza neza, haba YouTube ndetse no ku murongo wa FM, nibaze yuko witwa Page ndetse na Grevis bagire babitunganye. Mu kanya gato turagarutse tubandanye n'urukino rwa FC Barcelona hamwe na Atletico Madrid, twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye.
zikaba zihejeje kugenda umva none se gahunda ubu ni sawa cyane. Patrick namubwiye je tuzore tuyasangira yarasi. Patrick namubwiye hano ku kintu kijanye n'urutsinga bahitse, ku kintu kijanye n'ipensi, ku kintu kijanye no kuyicara munsi tuka la Patrick we zaho tubandanye gatwana nako navuga nti mu mugwi wa FC Barcelona urafise umuntu no kugira yuko ari moteri ya equipe kugira ku mbono yiwanje kuko harabo dushobora kutabibona kumwe bivanye n'ibyo babona kuko uburanga mutima no gukunda abakinyi ugirane dusanzwe tubifise twese ibe turabizi ariko uri kurabiraba abantu batubwire niba bariko baratwumva neza cyane muri kano kanya siko none batubarire gusa ndumva yuko muri kano kanya baba bariko baratwumva neza batubwire muriko muratwumva neza kurusha uko mwariko muratwumva mu kanya. Ufise nimero yanje inbox nyandikire 67 382 200 hanyuma ufise WhatsApp ya Theo canke nimero sanzwe amwandikire vaye nayo muri ko muradukurikirana muherereye hanyuma binakunze mutwandikire kuri YouTube ni PJ Classic Media mutubwire ubu mwoba muri ko muratwumva neza kurusha uko mwari ko muratwumva mu kanya. Ariko je numva imeze neza wewe urumva imeze neza yego nanje numva imeze neza cyane nuko rero nakunda kubwira bahizi Pedri niwe afata bijya bintu byose bya FC Barcelona hariya hagati akabitembera na byose akabiteka akabyarura akongera akabaha tamikati ni mufungure burya Afrika kigera hajya nijya ntuze na staff yiwe niwe yaravye Pedri abona ati umwana agumaze aravunagura ku mwanya wose burya ari abantu babakoca babahinga aricara ati bisaba yuko tuhiga solution yo tumu umwana akina umupira bavuga ati reka tumukure ku nimero 10 tumumanukane ku nimero 8 tumukingire bari abantu bari bo nimero 6 bari ubona ko bari abantu menga bubugajwe amabeto uri kurara bingene bakina n'ingene basekana n'ingene babuza bajya bataka kugira ngo ntibabone izamu hari yajyabo batirika tumunyegeze tumusubize hari inyuma yabo gatonya wewe akora akazi kiwe yidegembye nace gituma ubona Yamini Yamara nk'umupira aronka umupira atangorane nimwe ukabona umuntu yiswe Rafinha hariya aronka umupira ameze neza bakazana umuntu yiswe Daniel Mo yamugeza hajya Daniel Mo ni experience yigendera hajya yego aravye ni champion y'umuntu zenya mu Budagi asanzwe akinamo urabona neza yuko atashobora gutinya yuko gusekana n'abajya abantu bari hajya agakina umupira ugasanga Pedri nawe ariko akora akazi kiwiwe kameze neza abandi bose bakaze bagakompleta nabyo nakunda kubwira nti De Paul nawe afise ako kazi nkako naho Choro atabimwemerera usanga ari kamushaka yuko bakina umupira wiwe wa kera bakiri kumwe n'abagabi bakiri kumwe n'abakoke bamara abantu bako bakina ibintu byo gushaka kuzibira ndetse ugasanga harimo ibintu by'ibica mu rundi bako barakina agasore ko kwa Barcelona Gavi niko kavuze ngo je ndakunda ngo umumenyereza wa Atletico Madrid ngo uravye vyakina mugabo je ndavyitegereje nasanze kujya kuntu gakina nk'akihebye ugasanga ni navyo uno musi navuga ngo bikarajeyo ugasanga ndavuga mu mvune ugasanga nabo abakinyi imikino ya Simeone ni ubwihebye cubona ko byose binywanye bihwanye yego dutandukanye gute urukino rwa 4-4 hagati ya Barcelona ndetse no mugwi wa Atletico Madrid twongere dutandukanye gute urukino FC Barcelona yarayitsinze ucungundira tugaruke eske Pedri uyu munsi yo bariwe mukinyi wa mbere mwiza kwisi apana Lamine Yamal mu nkundire tugaruke kuri Pedri eske Pedri Gonzalez yubariwe mukinyi wa mbere mwiza kwisi mu buryo ubuwe bahizina genda kubwire aro akagani bakunda guca ngo ingo zose ntizubatswe kumwe ngo nta rugo gubaka urundi iyo uri kuraraba Pedri ni mwiza muri Barcelona Pedri ni mwiza mu mikinire ya Barcelona Pedri ni mwiza mu migambi no muri projet zose z'umugabo yiswe Flick Pedri
uvuze yuko ari mwiza ku isi yose mbega ni mwiza ku isi yose gute ni mwiza aba mwiza yitwa isi yose kuri we ikitwa kuko ariko atanga vya bindi bari bakene muri FC Barcelona ibyo bariko barashaka gushika ko bobo nuko bereka isi yuko ari beza Pedri akaca bikora akaca bakora vya bindi vyiza bashaka bakaca babonekana yuko ari beza ku isi ndibaza ngaho uriko urantahura ibyo niko ndakubwira bica byumvikana rero uri kuraraba rero aho ndakwishe kucerekeye cyo kuvuga yuko Pedri yo bari mwiza ku isi bica bivana na projet bafise n'imikinire bariko barakinamwo kuko Pedri no bavumutora ngo mutware hariya kwa Atletico Madrid ngo mubwire ngo nta kintu njya mupira ariko arakina mu gihe bariko basaba imipira kuja kuzibira mu gihe bariko basaba imipira yo gusekana nawe ari umuntu atigera aja gusekana ntiwo havumutora ngo uri kuramujana ngo mujanye hariya mu Budagi uri kuramusaba kuguma tuvuduka twiruka dukata tugaruka dusubira uzo mubone Pedri kari mwiza ni mwiza muri ya projet yiwabo akaba mwiza akiyereka iyo si kamubona kari mwiza na cyane cyane ko bakene ko baba beza ku isi mbo kucerekeye match nazo match iri kuraraba hariho ukuntu ukora ikosa mu rukino urugatuma ahubwo wewe iryo kosa niryo ritumye utegura urundi rukino neza ugasanga ahubwo kuko hariho no kwishuri uraja wabona ko usanga ko barakora ama test d'entraînement nibiki rijya koze ukoze muri test d'entraînement ntuzorigarukana muri match rero izi match bakina si match bavuga ngo barakinye ngo zihereye ngaho ni match bakina bakongera bakazogaruka akaziraba bakaraba ati mbega Atletico kugira itugombora zijya goli twananiriwe hehe mbega Atletico kosa twakoze kugira ngo ejya goli riboneke byagenze gute nibyo rero bigaruka ugasanga biriko birakosora ya makosa bigakosora iyi match yejo hakaba ariko harakora nico bita mentalite bakavuga ati twebwe uko bigenda kose turefse Barcelona duhanganye na Atletico kuko numukonkira naho yo bari Atletico siwe ari direct barafise uwiswe Real Madrid hariya bavuga ati hamwe Real Madrid yaraye mu kibanza ca mbere yaraye mu kibanza twe twari tumazemwo imisi ngahe rero dutegerezwa gukora ibishoboka byose gupfa no gukira kugira ngo tuje kugira amanota tusubiye muri kibanza cacu ninaco gituma wabonye yuko je mvuga ko hakoze mentalite hari ahantu uyu Muerike Garcia yazanye ari abantu usanga ari abashushu babakoje abahome préféré uyu muhungu match yejo sinabona yuko yari umuntu yarakenewe kuza akina hagati wana wiswe Garcia iri wana shaka ko nabwira ko hakora mentalite hari ahantu bakoze ikosa wewe ahaguruka aja gukumera nk'ugomba gushwana n'abakinyi ba Atletico Madrid ariko umuntu yiswe Torres n'umunyamugisha amba bakubwira urakora ikintu cyose kibaho ukora ikintu cyose kibaho udandaze ugire ntemugaba atamugisha ufise ntacu uzoshika ko nawe uzogerako ereka ibi jewe nabibwiye Torres none ko namwise umunyamugisha kuva kera mu match ma transmission agiye nkora je nababwiye ndabwira nti buri mu bakinyi muharura mu bakinyi babi muharuro ko FC Barcelona ifise ntimuze mwigere mushiramwe mwataka yitwa Ferran Torres sinzi ko wibuka nganirira abantu ndababwira imyimenyereza akora Ferran Torres n'abaje mabuje FC muri Espagne ni nayo mpamvu ubona kuresha umukobwa wa Luis Enrique ntibyigeze bimugora kuko Luis Enrique bari abagabo n'abantu bakora ubusesanguzi burenze akagenda karaba kandi na wewe uyu munsi reka ndege gutanga karo kuri wewe reka mvuge kuri bahizi kuko bizogera kure kugira aho nkosha naho ngirike nivugire kuri jewe ukosha tawuravya kuvuga ngo nka jewe hashobora kuza umuntu yitwa Saviano aje gusaba umukobwa we wanje yitwa Donasiene canke yitwa Godrive canke yitwa Makurata dufate ngaho canke Speciosa naza kumbwira ngo naka niwe ashobora kuntwara ahubwo je nimba ngifise umugore Speciosa aganira na nyina kaza kubitamwa akantu kakunyu gahoro nanje sishobora guhamagara wa mukobwa wanje ahubwo nyina ca ndamutuma nti none uwo muhungu ameze gute ni nyabaki hama nyina wa mukobwa agaca agenda akabwira umukobwa ati mwigaragaze rero umuhungu agaca agenda akabwira abavyeyi biwe ati twigaragaze rero ni nacagiye baza kuba batuma
ngo narindagiye ngo hanyuma ngo imfizi yanje ngo mbona ngo ibuza amahoro ngo kandi ngo cari cibare cari gitoshe ngo ari kiranka yirukanga ngo ngira n'inzuki ziriye ngo nyuma yo kugira kari inzuki ziriye ngo nderaguza ahantu ho bari gitiba ndabura ngo nizitashe ndabura ngo hanyuma ngo waraziragiye ngo ayiruka inyuma ngo ariko ngabona ngo iteye ngo ijango mu nka zawe ngo ihageze ngo icuronka amahoro ngo icitangura kurisha ituje ngo mbese ngo wamengo akazuba kayiserukiye ngo rero ngo ntunga ngumpe ungabire nkuko haye abandi ibintu vy'ukucu vyumva carabibona gahunda rero bivugwa ko uwitwa Luis Enrique yize uwitwa Ferran Torres asanga mu kibuga so mukinyi w'igihangange ariko asanga Furia hoya kuva ku myaka igera kuri 15 ntarigera sohoka mu mugoserukira gihugu kwanza abwira camp ya Furia hoya arababwira ngo ivyo mukora byose akina adakina uyu si uwo gusohoka hehe si uwo gusohoka mu mugwi nserukira gihugu bamwe batuko biri kose uyu muhungu afata umukobwa wawe bakagenda kuri beach nk'ubu yaba beach kana karaje ngana canda yitabura nka canda ariko kashani vugire safi beach ya papa subundi twamatwajenye kuri match za Vital urumva papi ni muzima hano baje safi beach habari we musisa diki n'abandi je urumva muri rusanga umuntu urubwato barazana imitayi we ku radio twe iradiyo irafite ico yadutumye ku bibuga papi numwe mu bantu mushobora guhurira ku kibuga ni trezori wa Vital numwe mu bantu mushobora guhurira ku kibuga kavuga tuno numumenyesha makuru w'inkino gahunda yo turayizi urumva rero tunamushimire cyane noneho uwitwa Ferran Torres akubahuka akagenda ku mukobwa mu bingereza serukira gihugu Luis Enrique uziko Luis Enrique bujya ujya mukobwa afise uwundi mwana amukurikira yarapfuye kandi apfakutse uvuga ngo Luis Enrique ni wa muntu ashobora kuvuga ati akantu gato Ferran Torres yokora umukobwa wanje kaja muri depression direct nanje ndaja muri depression muraba rero Luis Enrique yafatishije Paris Saint-Germain agiye muri depression nyuma yo kubura umwana akuze akayitegwa n'uwo yahora hamagara mu guserukira igihugu kandi akinira FC Barcelona ari we Ferran Torres nico kintu ndiko kubwira Theogene niko ndakubwira nti uravye ukuntu Garcia wewe yafashe umwanya wo kugomba kuja gushwana iyo mentalite yuko bako bariyumvira yuko biyumvira imbere kuri Real Madrid ko yafashe ikibanza haje Torres sinzi ko ari Torres neza sinamuka neza aramusuguma ati subira hariya iruka hariya ibintu byo kuza nga gushwana nibikisi uwo mwanya dufise umwanya wo kugira ngo dutsinde iyi match rero niko ndavuga yuko ni iyi match mentalite yabafashije bafise ico bateguye muri bo avuga ati hariya Metropolitano teguza kuja gukura y'amanota 3 ibyo byose bibi mu bintu byabafashije Torres n'umunyamugisha kwiye kuko urabye igori zinjiye azona kari zumugisha nyene gori zumugisha tugaruke rero kuri ni Ferran urabona amanota yarose mu rukino nyuma yo kwinjira ku munota wa 67 manota 8 n'ibice bitandatu apare Ferran Torres onkundire tuganire kuri iki kintu ni match ugerageje kwanaliza hari ukuntu Diego Simeone bivanye no kuntu aba yapanze abakinyi biwe bari abakinyi babiri bo bari gukina imbere uwitwa Juan Griezmann ndetse n'uwitwa Juan Alvarez ni abakinyi babiri bakina muri style zitandukanye mugabo ariyo bariko barakina muri Atletico Madrid ya Diego Simeone hari ikindi kintu bagerageza guhurira ko bobo bakara canke bakwereka cyane mu gihe baba bariko baraminuka kuminuka nicage abantu baduze imisozi muravyibuka umusozi ukiri hagati na hagati uba wihebuye kandi uruha umugongo ugitangura kuduga umusozi uruha ngaha kuri more iyo uminutse umusozi uruhuka kwizosi ko tuntu twibaho mwahimwe turaza kanchaka iyo misozi wayuririye bandajya nukuvuga ngo uzobirabe umusozi ukiuraba hejuru
utanguye neza uvuga uti ndawutanguye aha ku mfundo niho hakora akazi ugera hagati ifundo zamenyeye ucuruha iki gice cy'umugongo mugabo hageze rero kuwuminuka kuri za metero 5 za nyuma iki gice cyo hejuru kwizosi na wa mugongo ucuruhuka aha ku matakwa izi nyama z'amatako zigakora cyane mugabo izose ugahora ati ahwi ugatangura ukaruhuka rero Atletico Madrid novuga ngo ni akina je y'umusozi hari ukuntu batangura bakwataka bakakwataka bakicunamye ariko do please begereza izamu ryawo urabibonye kuri Madrid urabibonye no kwizinkino za FC Barcelona do please Atletico Madrid Julian Alvarez yegera izamu rya FC Barcelona ikintu akora sugucenga ari kumwe na Antoine Griezmann ikintu bakora sugucenga na madeplacement meza hamwe no kuvuga ngo ndatera induki ndatera umunyaku ku buryo umunyezamu aza kupusa Antoine Griezmann awukororeramwo ku buryo haza kuba mare placement y'aba defenseur kese swa ba FC Barcelona canke Real Madrid kuko nizo nkino bamaze igihe bakina hanyuma witwa Antoine Griezmann aranka varinga mugabo utera icumu bwa mbere akaba Julian Alvarez hari n'icemezo yafashije tutemberanije nawe gufata Alvarez akamukura mu minota 59 akazana umuntu isosiro ego slot yaratsinze igori ariko si wa muntu yari karagorana Alexander Solo si wa muntu wabona neza yuko aje gutanga akazi wanashaka urabona nuko Barcelona sigaye yataka ivuga ati ujya nta si wa wundi ariko araza kutugora atora umupira yirukanga atora umupira agera inyuma sifasi ngatera umupira mu igori wari umuntu ubona yuko ari umuntu ariko ashobora kuba ari utembera agatsinda yagori nk'ijya nyene yatsinze wabonye ariko ntiyari umuntu wo gukuramwo Alvarez ngo amukure mu jamwanya kuko urabona yuko ari umuntu ariko aragora abantu bari hari inyuma batamutorana agahengwe wabona yuko bakunde bariko bagenda bamwiruka ko basubira baba byanka simbona rero je sinemeranije nawe yuko yamukuye mvuga ko yagabanirije akazi umuntu yiswe Flick eko yagabanirije akazi umuntu yiswe Flick mais muri vestiaire hari amwe nama nakubwiye niba ntaragirirwa amahirwe yo gukorera Espagne France Angleterre hari abavandimwe banje baba bakorerayo surtout nka Spain viseyo benshi bivugwa ko Flick yabwiye uwitwa Jire Kunde ijambo rikomeye ngo ntaba binarimwe ritari ku ishami ishami rishamikiye ku mutumba mwiza umutumba mwiza udahagaze ku mizi iri ahantu haryoshe kigera ritagata aho yaramubwiye ijambo rikomeye ari uwumva aho yaca yumva yaca yumva icyo amubwiye uko babimbwiye ngaragaze kubishira mu kirundi yamubwiye yaramaze kumunenga kandi yaramaze kumunenga ati ntaba binarimwe ritari ku ishami ishami ritari ku mutumba mwiza umutumba mwiza utari ku mizira ahantu haryoshe kigera ritagata haramubwira ngo naguhaye Marc Casado nicaritse Frankie de Jong gute wigizira Lamine Yamal mu bijanye no kuja gusatira uzi yuko uruhande ruriko Samuel Lino Pablo Barrios ndetse n'uwitwa Julian Alvarez ukatakira ahari guca uwitwa Marc Casado hanyuma ugatuma abakunzi ba FC Barcelona bababara banagira impuhwe agasore kitwa Pau Basi kavuye muri Rouge ya Ligue des Champions kuri match ikomeye ngo wongere ubigire kandi utuma witwa Pau Basi aremegwa naruhuriye Frankie de Jong amaze igihe atanga vyose muzanira Marc Casado ubundi ngo amubwiye ngo
niba nzohindagura abasore bo hagati bo mu mutima wa defense b'imbere hagezaho ufata ibintu mu minwe hagezeho ufata responsabilité mu minwe uwo munsi wo guhamagara captain wa FC Barcelona nta wo muvuga nabi nta wo vuga ko yoba yihenze me tactically uranyononera tactically uransamburira ibintu tactically uratuma nduha tactically uratuma Barcelona ikubitwa pressure ariko umukinnyi mwiza abonye abakinyi babiri plutôt abonye abakinyi benshi bakina kuri kabiri utubwire ese Jire Kunde uyu munsi twomuha definition yi ese Jire Kunde ubundi bwo ko mu burenganya nubo kuri kabiri wa muri FC Barcelona tubwire sa Sevilla hariya yikinira hariya hagati akarindira yuko abo ku ruhande bamaba biwiwe bamukora kare akazi akaja gukina utakaye akaja kugongana n'abagongana baciye hagati mugabo bamwirukankana bamucana hariya biciriye ku mucanga biruka naho bigera bahurira si wa wundi wa mukinyi uvuga ati jewe numwe kuri kabiri akina ugasanga ariko arakina nka Barde adugana umupira mu hariya kibazo cha Barde nawe ntuzomutume centre gazoyiko ariko Kunde ahubwo byatanga ni bya bindi nyene by'umu professionnel kuko Barcelona n'ivyigorwa burya nta mu nimero kabiri ifise sinzi ko nawe ari kubibona nta mu nimero kabiri ifise banakwiye kuja ariko hari uburyo iyo ukina muri equipe Theo ikomeye hari uburyo ukina muri equipe ikomeye nawe wiyadabuta ugahinduka ukaba umukinyi akomeye raba sinzi ko hari ahantu wabonye agasore kitwa Paul Kubarsi nimba jengena ndakwereka gahunda kangare inyigo Martinez inyigo Martinez karamure gakunda petit vip hari ku munota amasegonda 48 ari ku munota wako tondabirende byari bikiri bibiri kuri kimwe kariho karamure gakunda kamurega kwa Martinez kwa inge nkwereke yagise urabona hari inge nkwereke yagise kakano nakabitse inge nkwereke yagise ushobore kuwisigurira abantu inge nkwereke action uri kubona action uri kubona urabiye action yari gori gira kabiri yari gori gira kabiri umupira waruzananye mu kwa Kunde uzaranye kwa Kunde umupira uragenda ku Barca karaza kaja kugira kuvertire umupira barawutanga bamaze kuwutanga bawutanga iyo mu ruhande rwa Martinez ari na ntuze na bahategerezwa kuba umuntu yohugara ari Martinez umuntu yohugara ari Martinez yari Jire urumva ingenda gusobanura reaction ingenda igusobanurire neza umupira waciye kuri couloir ya Kunde nyo ndiho nakubwira waciye kuri couloir ya Kunde uciye kuri couloir ya Kunde uragenda uyu aza kugira ngo afashe Kunde ntuze ku Barca je buriya nabiteguye reka mpaje hariya uwiswe Martinez na Barde akazi kari gasike karakabo baca barisinziriye urani yagisyo mu bucagucagu nshobora kuba nayimaze ndiko ndayanariza gusa nshobora kuba nayimaze ko nk'amasaha arenga 5 apana 5 abiri yahetse ku Barca yaje arabwira inigo ndiko ndatwenga kubera iki iyi action gusa yaje arabwira inigo ati ibintu byose twubatse byose turabumva inkono razimena bayarindira ndakwereke turabumva inkono razimena reka ndakwereka kantu na Yesu yagize icavuga na Yesu yagize icavuga kubera ino match reka gutwenga Theo ibintu birakomeye buriya Barcelona imaze igihe mu bicu nta bantu na bamwe tari kuvugisha pajo gusa dutegurira karere ndazi yuko abantu baza gutangara kakaporo nakabitse pajo kandi reka nje kwa pajo kandamutse umugabo yiswe Haruno Buringa turi kumwe bamutazira Gwatoro umufana wa FC Barcelona ubwo arakunda Barcelona cyane n'ivyo byo kwibisha kubi umufana wa FC Barcelona iyo Barcelona yatsinze akwa kurara mibarabara umuntu w'umugabo afise uruko nawe attention ari karamena inzoga ko ntumbeshe isigubeshe aha abantu rero bapatiente gato ndi kubaronderera aho nateguriye yaksyo
ntacyo bitwaye urumva ndi kubaronderera ahantu nateguriye aha hari amafoto nafashe ndi kuva muhira yo ndayabona abantu rero baraza gutangara cyane hamwe mwana yomfasha ku ka action nkaza kuba ndakabona gateye ubwoba teho umwana yari yarakaye sweet ntubibona ariko umwana yari yarakaye abantu mutubwire ese uko barisi we ntazovura yiyahura yazava yiyahura ndabona abo bana bafise mentalite ziba ziri urwego hejuru cyo kimwe n'umwana ari kwa Madrid yiswa Asensio ndabona yuko bazohava bapfira imigwi yabo Rusidi urabye ingene bitanga n'ingene bakora mu kibuga wibaza yuko ari bene imitahe muri equipe cyakweri yego witwa Lamine Yamal yarangije match yacitse intege witwa Pedri Gonzalez yarakaye raba witwa Pedri Gonzalez Patrick utudufota tunhorere kuko nitwe tuza kujustifia ino action tunhorere kabisa twe turi buze kujustifia ivyo turi kubwira abantu muga murundi kurundi ruhande uwitwa Jire Kunda afise akazi gakomeye mw'abantu Jire Kunda afise akazi gakomeye mugabo ubundi mwanya umwe nawe niwe karakiha ariko bayizi umwanya umwe nawe bariko avuga yuko atari we mukinyi w'urwego nka kabiri wa FC Barcelona bakamurungika kuja kwiga ku bandi bana bakiri bato ndetse n'abandi bo bakinye kuri kabiri nawe mu kubikora kugira ngo abe babandi hategerezwa guca muri ayo makosa ariko ubundi bwo ntorubona yuko kugira ngo igiterwa kimere neza ko bagitera kikabora kikago hariya mwivu ikabora amakaduga neza kunda yakarakora mwe na makosa ni yamukosora akazomugira umuntu mwiza biragoye uramuhevye kunde uramuhevye ku bintu yakora Barcelona koje rega jengire mbiza urataye jengire mbiza ngire mbiza uramurungitse kwambara neza canke kwambara amantu zenya yiwe ngire mbiza Jire Kunde yari gronome yari yambaye ingamera reka ndakwereka ino Patrick agende inbox muka box ndakwereke gahunda rero bunda zisobanure neza uwo yari Pedri Gonzalez inyuma yuko equipe yiwe yari itsinzwe igitsindo cambere cyo cari cambere cyo cari cambere Atletico Madrid ne yatanguye kuribona tugende nizo agisyo Patrick uzimpera abantu kuko ngenda nzisigura batari kuzibona byo bacanga niyo yatanguye kuribona muri Barcelona bagumye bafishinisha igori kuraba nka kaziyo yawe wanarize genda gusabuze kwanariza izi aya ma déplacement muri défense FC Barcelona Jire Kunde niwe yakabaye umuntu wa mbere kuvuga ngo ndagira ico fashije apari yo kugira ico fashije ndaza gusova situation nyuma yo gusova situation ndaza kuba nitwa umukinyi yakinye neza me afise uruhara runini mu yubakwa rya FC Barcelona witwa Hansi Flick surtout tactically mu buryo bugira iki mu buryo boneka yes abantu muri kuri YouTube no kuri FM ngiye kubasobanurira abantu muri kuri FM ariko abo kuri YouTube bo bafise amahigwe yuko ivyo nza kuba ndiko ndasobanura bo babibona yes Theo urumunyeretsa iyi tactique ya Barcelona ugumize kwako kantu iyi tactique ya FC Barcelona ni nyabaki yubatswe mu bwoko buki niyo mpamvu ne ko match ajya kirusa ku bondi niyo mpamvu ne ko aho nyene onye niho habereye ikosa rikomeye cyane ubundi Jire Kunde nubwo mwe muguma muvuga ngo numukinya kina kuri kabiri nyamara Jire Kunde yisanga ari umukinyi wo muri Ajax kuko uno mwanya hagazemo n'umwanya wari gukina uwitwa Kubarsi nibyo reko ndakubwira ko baramurenganya bakamuhereza ibitari ibyiwe
ariko kandi ibyo ashaka gukinamwo nawe frike ni bya bindi Arteta ashaka gukinamwo mu gihe ufise umuwinga atagaruka nka Yamare utegerezwa kuronka umuntu formation muri umuntu ze muri defense aza kugarajyana tawa undi aguma ashaka kuja kuduga hariya. Bon, ntanguye gutahura impamvu Barcelona yarondeye uwitwa Trent Alexander-Arnold. Ntanguye kurondera impamvu FC Barcelona yarondeye Jonathan Tah. Ntanguye no kumenya impamvu FC Barcelona yari yarondeye uwitwa Davis Wande wa Bayern. Iyo abakinyi bari gukina mu buryo Theo urabe hari abakinyi bagera kuri 4 batonze ku murongo, nivyo dufata abo 4 batonze ku murongo. Hariho umukinyi yitwa yuko ari nimero 4 uri kubona ahagaze yitwa Make Casado, ahagaranye hafi n'umuhagarikizi niwe Make Casado. Hirya ya Make Casado hari Dani Olmo novuga ngo ni elegitro iri libre. Uco uraba uwitwa Pedri Agisharimo, no kuvuga ngo Pedri niwe ari karirukanga gukasa. Pedri ni wari karirukanga gukasa Kurware yahagazwemwo nabi na Jire Kunde, bikagaragara yuko uno mupira watakajwe uvuye ku bakinyi b'imbere ba FC Barcelona, siritu kuwitwa Lamine Yamal ari kugira scan araba ati mbega hejuru iyo Atletico Madrid iri kutwatakira hahagaze nde, sinzi kubibona. Ndabibona neza vuga ngo Lamine Yamal yakabaye ko ari wa mukinyi basi ariko ariga ingene ashobora gutera tackle uwitwa Pablo Barrios, mugabo biramunaniye. Lamine Yamal arahagaze nari na concentre, umupira bawumutwaye ari kuraba yuko mbega inyuma abakinyi bacu bahagaze gute, ninde ashobora gusova ino situation. Pedri niwe mukinyi wa mbere kwisi muri kano kanya tuvugana, kuko numwe mu bakinyi bashobora kuzibira nirema moteri ishobora kudugana umupira, ashobora gutanga passe ya nyuma agomvye yonatsinda, akina 6 akina 10 akina 8 icari. Ni naco gituma nakubwiye nti Pedri ndamubonamwo karite y'umuntu yiswe Iniesta, nkabonamo karite y'umuntu yiswe Xavi, bose ari babiri izo karite zose arazifise muri we. Arazifise kuko nkaha ubona ariko araza kuzibira aza kugira ngo azibire ijya espace ubona hajya ukibonamo karite ya Xavi. Mu gihe afise umupira nawe ariko aratwara imipira ashaka kugabura bari imbere, ukimubonamo Iniesta. Hakabaye izi action sinzi kubona izi ni action zatumye Barcelona yisanga mu kangarate. Turacarusa ku bundi itegereze zino action, uwe Jire Kunde, uwe Make Casado. Aje kibona neza yuko ari bimwe nakubwira nti nawe nyene umuntu yiswe Choro yizitse akuramwo Alvarez hakiri kare, kuko aba bose ko biruka kose birukanzwa n'umuntu yiswe Alvarez. Niwe umuntu yakarabirukankanuko, ariko bamaze kuvamwo bahemye barakina iby'iwabo. Barakina iby'iwabo, barabona neza yuko uwo babashiriyemwo, kuko ugiye kuraba Atletico irafise abantu babakinira umupira ubu ugezweho. Bayizi kuraba umupira ubu Atletico kina hari akantu utandukaniye ko n'uwo miseze bahora bakina. Ndavuga mu myaka iheze, yego hari ukuntu birekura ukabona baratatse, yego ariko uko kwataka kwiwabo bakaba bafise ibice nka 60% byuko mu mutwe bafise yuko bategerezwa kuja gusubira inyuma kuzibira, ariko bakaca bagira amahigwe yuko muri uko kwataka kwiwabo barafise Alvarez nyaruka, barafise Mungu wa Simeone nyaruka, abo barafise umuntu witwa Griezmann anyaruka nawe nyene naho imyaka atari mike, mugabo afise ubuhinga bw'ingene akinisha barya bahungu. Bakaca bagira n'uwo wundi ari nyuma yabo yiswe De Paul. Yego ukacibona rero ko kantu kukwataka naje kibona vuze nti je nibaza ko arakagwa ikiwabo baba baragize kugira ngo umenyereza babanze kumuhindura gatonya. Byukuri bahiziye equipe ya FC ya Atletico. Hari hageze yuko Simeone abakubitira isariti jewe aho nagejeje nahandagiye akayivamwo, uravye effectif ifise ukaraba ayisigarane ndeteo bahiga uwundi, kuko effectif niwe yayubatse. Sawa niwe yayubatse, ariko naho yayubatse
amakarite bafise siyo ntahura na style de jeu yiwe ngo binywane neza. Mvuze guhura mba mvuga yuko urabona ko icuma gisho guhura n'ikindi bakugara nyene bikamwe atakantu na kamwe karegera nibyo ndiko ndavuga. Uravye ubuhinga bafise aba bakinyi ba Atletico Madrid ubu afise ukacuraba na style de jeu bakina byukuri si byo byiwabo n'abantu baba bakwiye kwataka bagakoresha umupira ico bashatse equipe bakazikubita bakazongera ako kantu kukuzibira umwanya wose uko amaboko ari bijyana kubwiye nti warabonye ngene ntuzenya Simeone yatakaje umupira ku ruhande rwo ku nimero 11 aragaruka yirukanga mpaka umupira uteranagaruka iwabo mpaka asubire hehe aje kuzibira. Ni nacyo gituma ndakubwira nti urabyiye equipe uko imeze abakinyi ifise nahari we yayubatse yarakwiye kwikurondera umutacticien mwiza aza agakoresha aba bakinyi mama bakaronka ibikombe byoroshe. Yes, nuko rero ubona yuko Barcelona na nijoro uwitwa Jire Kunde asa n'utabanye neza umukenyuro wa Ansifrique nagenda bereka amaction yiwe ngenda mbereke ingene yatuma Axe itonda nabi n'ibindi bitandukanye. Eske bantu muri kumwe natwe kuri YouTube ivyo ndi kubabwira murabona yuko arivyo Jire Kunde arageze yuko nawe abo musirimu kuko agezaho witwa Poko Barisa Bwinyigo Martinez ati mon frère jewe ndi gukina ibintu tutavuganye n'umumenyereza ninga ukoresha amakosa ugira iki umbabarire akano ribona none jewe nja gukora akazi ka Kunde hariya nje gukora akazi ngiye agisyo ngakurekra ngiye agisyo ngakurekra nja gukora akazi ka Kunde hariya imagine ukuri yantakaraye abwira witwa Nyigo Martinez Nyigo Martinez agezaramo maso ko Barcelona ngati petit VP ntundenganye ndi gukina umwanya wa Jire Kunde mubaza ahubwo ivyo arimwo wewe rero ni Barcelona novuga ngo yari nziza. Reka tugaruke ku iki kintu affaire Dani Olmo waramumenye muri Dinamo Zagreb muri Leipzig waramumenye muri Rasenball Leipzig uramubona mu muguserukira igihugu twaramubonye muri Elo Dani Olmo yo bari gutanga ivyo yasabwa muri FC Barcelona. Ntuvuge ngo ama equipe namubonyemwo shakumbaze ingene nanamubonye agishika muri FC Barcelona eko ariko agaruka kuba Dani Olmo mugabo ntarazana bya bindi byiwiwe yatanguranye. Ikindi kintu Barcelona yari mukeneye ko hari ikindi kintu yari mukeneye ko nk'icyo yatanguranye kuba Dani Olmo agishika muri FC Barcelona ndetse hanca ndamutsa bitwa bandembe buringa nahantu heza mbere tunarabira ama match afisa Michael ameze neza niwe yita Dani Olmo kugira abo bantu bose bumve ko bokwita ba Dani Olmo ningene yaje ningene nimyinjirire yiwe muri FC Barcelona ingene yinjiye akinjira neza akinjira ari umuntu atsinda akinjira ari umuntu atanga izo pasi akinjira ari uwo muntu ateye ubwoba mu gihe afise umupira urabona ama pasi atanga ukavuga ati uyu muntu si wa wundi wo gupfa kukurirako hari gihe umuntu bahizi aba afise umupira ukabona neza akagira abandi bakinyi bakanatinya no kuza kumwegera ngo bamwatake mwako mupira ugasanga bo bariko baramutinga gusa barindira yuko utakaza canke atanga ipasi niko Dani Olmo yaje mugabo nawe nyene siko sagiwe ubunini kandi ngaruka yaragize imvune yagize imvune kimera nk'imusubije inyuma ariko ubona ko Flick ariko aramufasha ukugaruka kukuntu ariko aramufasha zaramuhaye mu match amuhiye iminota nivyo bimugarukana mu kibuga kongera akaba Dani Olmo naho ubundi wo ntari kugwego gwiwiwe umuntu amuzi ko neza atanga bimwe byiwiwe. Tugaruke turabe kuva Dani Olmo ngire muri Rasenball Leipzig undabire mu match baheruka gukina canke unkundire navyene ndaze kuba ndavyirabira Dani hari ukuntu abamenyereza batandukanye bagiye bamukoresha nkono mukuri wa Rasenball Leipzig amahigwe atari kuronka na gato mu mugwi witwa FC Barcelona ali naco nibaza mu kintu cyo bakiriko kiratuma asubira inyuma nubwo tuba tubona ngo yasubiye inyuma aguma ari wa mukinyi
wa Ramasya, aguma ari wa mukinyi amenyereye akarere, aguma ari wa mukinyi agerageza gufasha umugwi witwa Rasenball Sport Leipzig. Hari urukino rwashoboye kuba ruba, hari urukino rwashoboye kuba ruba, yari Domenico Tedesco amenyereza Leipzig. Leipzig igifise ba Simakan, igifise ba Orban, igifise ba Campbell Leyma, ukongera ko Emil Forsberg, ukongera ko Andre Silva ndetse na Nkoko. Umusore azwi ku izina rya Dani Olmo ntabwo yari bwaze mw'ibi bintu by'uno mugwi wa Rasenball Sport Leipzig, avuga ngo nje kuba wa mukinyi agira iki atangura mu kibuga. Sometime hari gihe Dani Olmo bagomba kumukinisha mu mwanya wa Leyma, mugabo bakavuga ngo Leyma ni wa mukinyi akaze cyane ashobora kudufasha mu bijanye n'ivyo kuzibira, reka tuhakinishe aka gasore Tyro Shan Adams uyu munsi gakinira umugwi wa Bournemouth. Aka gasore Tyro Shan Adams koko kari gafise kuzibira, ariko kaba gafise no gusatira muri kukabona kwa Bournemouth. Leyma bakamugumizamwo kubera ya myaka yiwe na ya experience, mugabo mumenyereze ziri ku izina rya Domenico Tedesco akavuga ngo ndavye ivyo umusore azwi ku izina rya Campbell ampa. Campbell n'umukinyi buriya yarakiniye Rasenball Sport Leipzig imyaka igera ku ndwi, imyaka igera ku 8, kuko yahinjiye sezo ya 2017-2018 avuye muri Bayer Leverkusen aza kuba hasohoka mu mwaka wa 2023. Vyumvikana ko nyuma yo guca za Wolfsburg, nyuma yo guca za Borussia Dortmund na Bayer Leverkusen, umugabo azwi ku izina rya Campbell iri higanwa yararizi cyane. Rero bavuga ngo tubwirizwa kurondera umukinyi agira iki amusubirira. Dani Olmo umwaka wakurikiyeho atangura mu kibuga, aha batwaye DFB Pokal batsinze Freiburg ya Frank, bagarukira demi final ya Europa League, Bundesliga baronka ikibanza ca kane, ntabwo Dani Olmo ari bwatangure. Umwaka ukurikira batwara DFB Pokal baronka umwanya wa gatatu muri Bundesliga, atangura mu kibuga, bareka gukina icitwa Europa League, bakina Champions League kandi baviramwo 16e do final. Noneho baca batwara Super Cup Germany umwaka wakurikiye, Bundesliga baca baba ba kane, DFB Pokal nibayitwara, ariko iyi ekipe muri Champions League yaviremwe mu ca 16 gishira icanyuma. Nico nubundi ndiko ndaza uvuga ngo imyaka ibiri Dani Olmo yatanguye mu kibuga kwa Rasenball Sport Leipzig. Iyi ekipe uko yayisanze siko yayisize, mugabo kuva havuye experience twari tubamenyeye ko Rasenball Sport Leipzig yaragabanutse, umusaruro w'ibitsindo, gutwara ibikombe, kugera kure muri Champions League, kuvuga ngo babayeho bafise pichichi kanaka azwi, ivyo ntitubibona. Bakavuga ngo iyo witegereje schema tactique ya Hansi Flick Dani Olmo abarimo, agomba kumusigira ikibuga, agomba kumuha ahantu acengera, agomba kumuha ahantu aterera amashuti. Oroka twagaruka ibwina muri Ramasya tubajije ngo mbega Dani Olmo ninde mwe mwamubonye muri Ramasya, bavuga bati n'umupeti akinira muri 4-5, n'umupeti akunda gutsindira muri kafu yaje, n'umupeti akunda kuza kujya kw'inkona ibije gutora ikintu igirije iza yaregeye inzara ishingamwo ihita itangare zirita ubwo nyene muri Rasenball Sport Leipzig. Imitwe yatera ntaho bazokubwira ngo yasimba nka Cristiano, amashuti yatera ntaho bazokubwira ngo ntiyabahagaranye n'abakinyi baba adversaire. Eske Dani Olmo ubwo kubwa Lewandowski adashusha ibintu umenga arashaje,
umengo ni wa muntu avugana ibiraya bishushe mu kanwa Rewando atsinda ariko akwegura ibintu Rewando twari tuzi ko burida bwo gutera intege abandi bwo gutsinda kishima cyane Rewando agasukari gasa nakagabanutse ubwo Dani Olmo ntavuga ati sinerekane ko ndi meyere kurusha Rewando reka mukorere nkinira inyuma yiwe sinzinde na bitandatu ndwi ari imbere yanje ngo nerekane ko ndi umu egoiste bwa bushoboza akabugumana akavuga ngo ko bambwiye nkine nk'umudisi reka sorongore ivyo byo gutsinda no kwerekana icondi ndabireke bamwe bati freak aho umwanya wari gukinamwo Pedri Prito umwanya wari gukinamwo Dani Olmo urimwo Pedri kandi Dani Olmo nta mahigwa afise yo kubwira freak ati kuraho Pedri hanyuma witwa Dani Olmo kubera bwa bushobozi afise akamubwira ati je imbere ya Pedri genda imbere gato ya Marc Casado je inyuma y'umugabo witwa Lewandowski ngo ico kintu gishobora kuba kiriko kirabera inzitizi uno mwana azi baro ku rwego ruhebuce ariko kandi bahizi okwirengagiza yuko ibyo akina ibyo yakinye muri FC muri Leipzig ibyo yakinye iyo karite yiwe yo gutsinda ibyo bitsindo muri abo bantu yo kunyarutsa yo gutera amashuti nk'umu nimero 10 muri Leipzig yabikoze none anashikana muri FC Barcelona naho nyene yarabikoze yagiye kononerwa niyo mvune niko navuze iya experience tuvuga fise no muri FC Barcelona rayerekana ariko ikintu kivuga yuko yoba areka kubikora ngo kubera Lewandowski sinibaza yuko arico kuko bose bakorera hamwe banashaka niyo batsinze igoro urabona yuko aba abantu bose baza bakayishimira hamwe mu bumwe sinibaza rero yuko nibaza muri ico gihe bakora bikora uko nuko bose bakorakorera equipe Lewandowski kubashaje kubagize nte yakoresheje ingufu nyinshi guhera muri za ntuze za Dortmund warabona ko yari umuntu aryana atsinda Real Madrid muri 2013 ibitsindo 4 warabona ko ari umuntu akomeye imyaka yamaze muri Bayern yakoresheje ingufu abumupicisha bamba bumume bitera girane akuyasuka ruvuze ko karahera ntawo hava harira kuko areka tambasohoka nawe nyene w'imyaka irikira mujana ariko cyo gituma Dani Olmo yoreka gutsinda ayo magori yoreka kutwereka icari ngo ni kubera ico kintu nimba bifuza kumenya ivyo nariko ndasobanura kuri Dani Olmo birabe kuri match ya Rayo Vallecano abantu munarondere mwe nimba muri abakunzi ba FC Barcelona ndonderera Dani match yakinye na Rayo Vallecano basohora Gavi yasohoye Gavi yinjiza Dani Olmo amemta yinjiza na Jire Konde ico gihe Dani Olmo niwe wuyo yaje aca hagati tera imipira ku mpande garukana urabona yuko Dani Olmo ni wa mukinyi agomba gukina adversaire ari mu mugongo wiwe niwe huye urabona arirukanga na baro akavuga ngo wewe adversaire jewe mfise umupira nyirukanga ko ndakuruhisha sinzi kuri kubibona ariko agerageza gutera amapase ahagaze mu bakinyi bagera kuri 5 bare Rayo Vallecano noneho urabe action ya penalty FC Barcelona yarose ahantu yaturutse ni wa mukinyi yaravuye no witwa Alejandro Balde ramutuganiye umupira Dani Olmo ahagaze mu bakinyi bagera kuri 5 ba Rayo Vallecano umupira arawugumanye kugeza umunyezamu wa Rayo Vallecano agira iki amukorera ikosa eske ibi nivyari bigakwiye kuba merci beaucoup page ibi nivyari bigakwiye kuba biriko birakora Robert Lewandowski me Lewandowski nguvu turazimubona nazo gukora ibintu nk'ibi izo nguvu ntazafise izo nguvu ntazafise urabona neza yuko nibimwe nakubwiye ntakatamba sohoka kivuze ngo Barcelona irakeneye mu nimero 9 none mu nimero 9 je ku isoko mu bahari rero Theo tureke kwimagine nka Classic Sport mu bahari ninde yofasha FC Barcelona baguze Suarez yarabafashije baguze abakinyi bagiye batandukanye ba Paulinho uramwibuka Paulinho ndamwibuka dufate Suarez kariwe karorokeza ku nimero 9 eske mu bahari ndobona FC Barcelona yogonda amwi generation y'abakinyi bakiri bato kugira ngo aje hajya akaja ku nimero 9 muri Barca mu bahari canke mu bari ku isoko mu bahari uyu munsi uvuga uti muri FC Barcelona oya
ku isoko mu yindi nibagene muri Portugal bagene muri Sporting CP bazane Gyukoreze ako Kresi byo genda neza cyane icyo bibuza ni giki mu gihe imipira iza nkiyi Victor cyane gose ntabwo bogira gutya bakazana Julian Alvarez abamuza hariya ntavayo kubera hariya ni muhira w'aba Argentine uri kuraraba ukaraba Chorori yari ukaraba Depolo ni yari ukaraba muhungu wiwe wa Simeone ni yari ukaraba ba Morino niyo bari baba Morina ucubona neza yuko no kujayo biba biboroheye kumukura hari ukamuzana hari atari Lionel Messi ariyo bica bigorana ngira mu Argentine wundi mubona hari ya muntu uze muri FC Barcelona ntawuriyo ariko byari kuba ngombwa byari kuba byiza kuko niwe muntu yoba ari umuntu yokora ibirenze byagikoreza ariko mu gihe bitakunda ko bamutora aho navuze bashobora kuronka nibaza n'uwo nyene akabazo ni kama kwitwa umugabo ni kimwe hari abantu bitwa abagabo mugabo ngo ntibasa abafise ibintu byinshi batandukanye ngo bose bitwa abagabo ariko ntibasa mugabo akarota kumwe batarayihama umutima we yatubwiye ngo ujya amahezi ukarota neza bijanye n'ibyo bari mu munsi bijanye n'ibyo bari mu munsi akantu kasigayemo ngo ujya amahezi ukarota neza urajyama hezi utarayuriye ugorara nko mu nkondo y'igitoki agaciro turi kunyongera ivuati kareka curo turi kurugenda umuro tuvuga uti se nkobe inzoka n'inkomora curo turi kuri bijya bigombogomburi ubundi gikere ni canca mu zuru uradasinziriye nturishirako ntugoheka bumvise n'igikere hari umuvandimwe atwandikiye yitwa Jire ati mubona Isake canka Isaac wa Newcastle atacofashe FC Barcelona ahubwo niyo profile kenewe Isaac be yitwa Isaac yitwa nubwo uvuga Isaac ne ari muri abo bantu ndiko ndakubwira bagikoresha ni barabe ko bari bumuzane arico kintu cyo kirahanga nya equipe nka za Arsenal zibabuze ariko ubona ngo bako bamwiruka ko bamuhiga ngabo semana ko Newcastle shobora kumurekura ariko urya mu gihe Barcelona yomwegera niyo hava yumvira kabiri Alexander Isaac ni umwe mu bakinyi beza je mvuze ngo mu bakinyi nemera no umwe mu bakinyi afite profile n'imiburiburi sinza kuba ndamuvuga ko cyane kubera ko mu kanya tugere tuje mu gihugu c'Ubwongereza turaza kuba duca kwa Madrid ama tuje mu gihugu c'Ubwongereza Isaac Alexander nyuma yo kuva mu mugo witwa Real Sociedad hari byinshi ashobora kuba yarahinduye siko cyane mu mikinire yarahinduye mu mikinire kubera ko n'umukinyi amaze kuba yitahura kandi akuze hanyuma profile yiwe ni wa mukinyi muremure ashobora kugutsindisha umutwe udashobora kubongo ni wa mukinyi yiyemera canke mu kijanye na discipline agoye utuntu tw'utumaguye tugiye dutandukanye uzosanga mu bakinyi benshi babataka bameze neza Imana yahaye impano nk'aba ba Mario Balotelli kuri Alexander Isaac ntuzigero bimubonana hama Alexander Isaac erega wonamukinisha no hagati mu kibuga nubwo baba bifitiye uwo mu nimero 9 Alexander Isaac wonamukinisha ku mpande Alexander Isaac ni wa mukinyi agaruka gatora imipira ni wa mukinyi azi gutera imipira muri plafo ndavuga mu rusenga ni wa mukinyi ashobora kwelimina abakinyi batatu akabandanya yashena Alexander Isaac ni wa mukinyi ashobora kugucenga agusuzuguye akakuzungurukana akakwashena agatanga pasi ya nyuma
atabwoba afise avec precision n'urukundo rwishi umukinyi bakinana agatsinda. Alexander Isaac ni wa mukinyi ashobora gufata responsibility agakura umupira hagati mu kibuga akakudugana akakugeza mu ifire, ishaka tangurana kuva ku munota wa mbere akaba ari iryo shaka match irangira afise. Niyo mpamvu nkubwira ngo ndi kuciyumviro cuno mufana Prito ndi cuno mukunzi, sinzi kari mukunzi wa FC Barcelona kurusha iki wawe Theo. Alexander Isaac ni wesi mbona yoza muri FC Barcelona kurusha baba Sororov, kurusha baba Victor Gorikas, kurusha baba Brotering Arand, kurusha bandi bose bagiye batandukanye, kuko likely uyu mwana ni profile ni ADN ya FC Barcelona iyo uri kuraraba ingene akina. Nari yahiganwa rarizi yararibayemo. Hari warabajije ngo umfashe ngo ujya gori ya kabiri ngo Barcelona ntibayibye bakayiba namba ituma avuga ko batayibye barakinye action iragenda irahera umupira wongera kandi urafatwa n'abakinyi ba FC Barcelona bagende barabe neza. Hari ahantu umupira bajya abantu bakoze rijya kosa umupira batanze advantage barabandanya umupira mugabo wongera uragaruka mu maguru ya FC Barcelona bongera kuba kubugira kabiri. Rero niho bishingiye yuko ikosa ritigeze bari harura nk'ikosa. Nibaza neza ko ryari kubikosa umupira uva mu maguru yiwabo rijya kosa rikozwe kurya bakaca babandanya bakaca batsinda, ariko umupira habanje uri kumara n'umwanya wako barakina. En conclusion rero Theo, Barcelona yaraye ihonze umugwi witwa Atletico Madrid ngo inyundo ni ya yindi nyene. Umugongo witwa Black ukomeje kurandugwa. Diego Simeone ku rutaro. Diego Simeone yaraye hasi. Diego Simeone yaranye ibirato ziriya muzu nyene yatsindiwemo nizo yari yambaye. Diego Simeone ku rucupa runini cyane rurimwo ugwagwa ku kigori kirekire yihekenyera ati sinzongera no kwimosha ubwanwa, abakinyi banje barangwaje umutima. Match ya Madrid bakibabaye, FC Barcelona iraje ifyonda ahababaza ngo Diego Simeone araryamye ararambaraye. Kidi yuko Ansifrike nawe ashobora korera umumenyereza right now 2025 akomeye cyane kurusha abandi, aho tutaza gusiga ekipe inyuma. Umumenyereza wa Blest ejo bundi ne yavuze ngo twarahuye na Barcelona, ngo twarahuye na Real Madrid, ngo twarahuye n'ubugwe butandukanye, ngo Paris Saint-Germain, ngo c'est autre chose, ngo ni ekipe ikomeye cyane. Baravuga ngo abafaransa rero ngo ikibi canyu mujyamira ama ekipe yanyu, ariko Emery Unai niwe yabivuze neza. Emery Unai atanga ni umumenyereza wa Aston Villa, atanga ikiganiro bariko baramubaza ati eske Villa ushobora kurengana Paris Saint-Germain? Unai ati vyukuri harenganya ama ekipe mazima atariko natwe twishimye kuba turi muri ayo ma ekipe mazima. Uri kubitaho when you look Villa karaba Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, Borussia Dortmund, top level. Ameshe makuru atari ko ari yindi utavuze, cyo yindi namwe murayizi. Iyo hindi yavuga yari indese. Barcelona yigeze yicisha mu kanwa, yagerageje kuvuga amaklub ari ku rwego rumwe na Aston Villa. Mugabo Barca yanka kuyicisha mu kanwa. Theo tuvuge ngo Barca niyo ekipe ya mbere muri 2025 ku mugabane wa Buraya ikomeye kurusha izindi mwaziri ya championa zigera kuri zitanu. Ravyo umumenyereza ingene akora, abakinnyi bakora, winning spirit n'amahigwe bagenda bagira mu byo bagira byose. Ni ekipe nziza ndabivuga kuko iyo nyene ni ivyirekana ikaba nziza. Mugabo ubwiza bwayo nabwo nyene aho buhagaze kuri bari abana babo, ko mu gihe bari kubakoresha bari abana babo niho ubona ko hari umusaruro umeze neza.
ukaca usanga abantu bako barondana vya bindi ni babandi uko uravuga bakunde baje bava mu bandi ma equipe kuba uvuga yuko yoba yaragira Honda equipe yiswe Atletico ejo nibya bindi uko uravuga ko abagabo barara kubiri bakarota mugabo ukuntu barota ugasanga niturose kumwe aba bari bobo bari muri gahunda yihuta bari mu bintu vyihuta bashaka kugana ku gikombe bashaka yuko igikombe kitoba takarana baje bafise iyo mentality yuko badashaka gutakaza ikintu na kimwe ni naco gituma bagwanye kuva ku kambere navuze nti Barcelona naho yabitanguye itangura kuzira inenga nabyo yakina yabona kumenga ntibifashe neza mu minota yindi muga harageze igihe guhera ku minota 81 Barcelona iratsa umuriro ndayibona muri ya shusho yayo ndavuga nti equipe iritahuye ivyirimwo ku buryo ugiye kurabiza igori bazisize minota ni gori zine bazisize minota 26 ucibona neza yuko ari equipe iri muri gahunda kuko wanashaka na Pedri yabereka ati koresha ubwenge tunyarutse kugira ngo dutsinde match rero nta wovuga ngo kwabaye kuyihondagura ahubwo nuko hari equipe imwe yari muri gahunda iyindi nayo ibona yuko umenge yikishaka ko yotsinda gusa yes nuko ati indi nayo yabona yuko yotsinda gusa ni FC Barcelona yariko irakora ibikora inka ni FC Barcelona yariko iratanga umunezero ku bakunzi bayo ni umugwi umenyerezwa na Hansi Flick ubona yuko ubona yuko ibintu bimeze neza witwa Eric Akizimana ati Beni buriya equipe ikabura Alexander Isaac ati byoroye ko ishobora kuganira Jonathan David from Lille mu gihugu cy'Ubufaransa ati David yogira icyo afashije cyane FC Barcelona merci beaucoup cyumviro cyawe nanje ndacemeza Jonathan David nomwe mu bagabo bashobora kugira icyo afashije uno mugwi uzwi ku izina rya FC Barcelona. Mu nkundire gato rero hari benshi bagiye batubaza ati mbega niki kigiye gukurikira kuri FC Barcelona baraza kuba bongera bagaruke mu kibuga ryari barakina nande mu nkundire mbabwira inkino zigera ku 10 zo mu FC Barcelona amagenekerezo n'amastade. FC Barcelona igiye kugwa canke igiye gukina igikombe mu nkundire ndanaramutse manager Idrissa atwara abakunzi ba FC Barcelona no mu gihugu cy'u Burundi umugwi we niwe turiko turaganira ko yitwa Idrissa afise niwe ayoboye ino association yitwagwa n'abakunzi ba FC Barcelona no mu gihugu cy'u Burundi aheruka kuvuga ati turafise ivyo tugira ko le respect, l'effort, l'ambition, l'esprit d'équipe et l'humilité ati izo nizo 5 valeurs principales ati tugira ko muri FC Barcelona respect, l'effort, l'ambition, l'esprit d'équipe et l'humilité ati nivyo tugira ko muri FC Barcelona nuko yitwa Idrissa ni wayoboye abakunzi ba FC Barcelona ni wayoboye association y'abakunzi ba FC Barcelona hano mu gihugu cy'u Burundi atubwira ati basore banje turi kumwe merci beaucoup Idrissa nuko rero ni classic sport nako ndababwira nti ngiye kubabwira inkino FC Barcelona igiye gukina uwo munsi teo tugenekerezo rya 17 bagiye gukina igikombe bita Coupe de Catalogne Coupe de Catalogne cyari ya muntari wabo Coupe de Catalogne cyaruguru hari nibaze ko ari gake bacumba ni gake ni rajyo rya mbere ngira ngo benshi bacumbise byakwere ni babivuga iganda babeshe niraye Coupe de Catalogne nta kintu na kimwe jewe nshoboye ntaza kuba ndababwira about Coupe de Catalogne ndaza kuba ndababwira byinshi bigiye bitandukanye siko Theo Coupe de Catalogne kigikombe bazogitahana ko biri kose bazogitahana ni competition mu kanya gato nkavura ndabazira ko mereka mbabwire inkino zose ubona yuko aba bataramu basigaje
muri Coupe de Catalogne saa 3 y'ijoro n'iminota 45 igenekerezo rya 19 bazoba bari kuri stade yitwa RCDI Stadium yakira 40,500 hama bazoca bakira Osasuna igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu saa 2 azoba ari hano amasaha mbona La Liga itarayashirako bazokwakira Osasuna igenekerezo rya 27 haize iminsi 3 igenekerezo rya 30 bace bakina derby yi Catalogne bakine na Girona bazoyakira saa 10:15 mu kwezi kwa kane iyi ekipe muri kubyiruwa irambikana na Atletico nyene Madrid ku kibuga ca Atletico Madrid igenekerezo rya kabiri igenekerezo rya gatanu icambikana na Real Betis irava kuri Real Betis ikurikize ko umugwi witwa Borussia Dortmund de Montjuic le mois avril pour FC Barcelona teo mu kwezi kwa kane ifise inkino zigera ku ndwi mwizo nkino zigera ku ndwi bazokwakirira muri wabe inkino zigera kuri 5 gusa umunani bazokwakirira muhiri wabo 4 izindi 3 bakigwe hanze Real Betis izobagendera Atletico Madrid izobakira kuri Signa Iduna Park siyo bazojayo bahejeje gukina n'umugwi witwa Leganés bakire Celta Vigo wabo bongere bakire na Mallorca tuzobona El Clasico le 11 mai mu kwezi kwa gatanu El Clasico niho tuzoyibona ngo si wa munsi w'abarasta le 11 mai n'abarasta bajire kundi ku munsi w'abarasta barambika nuko rero bya FC Barcelona kuba tubajije inkino baza kuba bafise ngizo Imana mushobora byose ibahezagiye.